ugiye kuraba d'abord FPR inkotanyi niyo imaze kwica abatutsi benshi. Je naragize exercice ndaraba mu busasanguzi nkora ndafise liste y'abantu benshi bacitse ku icumu y'ihonyabwoko ryabaye kandi bari mu mugambi wa FPR. Mwe kubera batigeze bahuza na politiki ya Kagame n'iya Tito Rutaremara, bahunze abandi baricwa abandi barafungwa kandi benshi n'abatutsi banagwanya urugamba. Be none iri sinzi ry'abatutsi bahunze FPR no munsi bashwiragiye isi yose, bayihunze kubera iki kandi ari abatutsi kandi yoyo ikunda abatutsi itamaze nka SNDFDD. Uno munsi badashobora gutaha ahubwo bahigwa niyo bari kugira babice. Akumva yuko ubutegetsi bwiwe buzorama kubera afise menace ethnique. Agaca yerekana neza abo bantu baguma bavuga babaye ikibazo mu karere, akaberekana kugira tubagwanye. Atabo tweretse rero bazoba servanezenteri. Igisirikare cy'u Burundi kiri mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ko gikorana n'uwo muhari wa FDLR, akagiriza kandi leta y'u Burundi ko iri mu batanga imfashanyo bakomeye mu muhari wa FDLR. Ngira bisigura ko uwo gwanya FDLR yacagwanya n'abayifasha harimo na leta y'u Burundi. Igihe Kayumba Nyamwasa yahoze arongoye ingabo z'u Rwanda, kuvuga chef d'état major, chef de la force y'u Rwanda, acanyemwo na Kagame n'inzego za FPR, ikibazo cyantuze ca FDLR yaracishuye neza cyane. 98% y'aba FDLR bose bari mu Rwanda, bamwe bari mu gisirikare cy'u Rwanda, abari twashize mu buzima busanzwe twabademobilije. Ico kibazo ca FDLR muri Kongo nta kibayo. Uwo n'umuntu yaraje wigisirikare no guhiga aba FDLR iyo bari hose, kuvuga yuko ngo ingabo z'u Burundi zihoze kwana FDLR, u Rwanda rukadashobora kwerekana FDLR kambi yayo ahantu iri kugira bayirase. None FDLR ni bivampire ni bivejuru. Yari umusenateri Evode akiri muri Canada, yari umuhutu umuvirira avuga yuko intwaro ya FPR ari agatsiko k'ababandi. Mugabo ngene bamuhendahenze bakamuha igiti mu Rwanda bakamuha ministere, ubu yahindutse umuvugizi wa kakantu yita agatsiko k'ababandi. Uno munsi niko ahayagazaho ku isi yose gakomeye. Ndaramukije abariko baradukurikirana muri kino kiganiro. Turi kumwe n'abatumire batatu. Uwa mbere ni Apotre Isidore Mbayahaga, umukozi w'Imana, akaba kandi anakurikirana ibijanye na politike muri kano karere. Apotre Isidore Mbayahaga, ndakuramukije. Ndabaramukije nanje, ndabashimira no kubutumire. Ndamutse n'abariko batwumviza nabo dusangiye ikiyago. Yego. Ibyo bwanje naho ndi kumwe na Patiri Desire Yamuremye wihebeye Imana, akaba kandi yananosoye ibijanye na politike. Maro neza Pati. Amahoro cyane, nkashimira abariko baratwumviriza ubugani bwake canke mwiriwe aho babaherereye. Nshimira abo dusangiye iki kiyago na radio televiziyo yadutumye, murakoze. Uburyo gatatu turi kumwe ni Maître Deo Ndikumana, umunyamategeko, akaba kandi ari n'umukomiseri mu mugwi w'igihugu wigenga ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Severe. Maro neza Maître Deo. Maro neza, naje ndashima ubutumire, shimira no batusangiye ikiganiro. Murakoze. Turi mu kwezi kw'indwi kwahariwe ukwikukira ku Burundi, aho twibuka ko kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro mwaka w'1962 intwazangabo yitwa Nikodemu Kamurari yamanuye ibendera ry'ababirigi bariko bacura bufuni na buhoro abarundi. Hanyuma kandi Kapiteni Marcien Burasekuye abona kuduza ku nshuro ya mbere ibendera ry'igihugu cy'u Burundi. Muri mwaka rero 2026 aho abarundi bariko bahimbaza ku nshuro ya 64 isabukuru kwikukira ku Burundi. Icivugo cagira kiti twese hamwe dusimbataze intaye kwikukira mu guharanira ukwikukira mu by'ubutunzi. Mbega bavuze bati twese hamwe bisigura iki? Apotre Mbayahaga. Murakoze cyane. Nkuko mubivuze turacari mu gihe twibuka igihe cyo guhimbaza imyaka 34 iheze Burundi bwose ntayo kwikukira.
mugabo mu by'ukuri ugiye kuraba neza hari imyaka myinshi yakurikiye iyo tariki byagaragara yuko kwikukira ari ku majambo gusa mugabo uno munsi turabona ko hari ibimenyetso bishoboka ko abantu bose bashobora kubona yuko igihugu kiba kirikukira kuko nk'uko mwarimu bivuze turi kumwe twese tugiye kwikukira gufatiye ku butunzi igihe umuntu aguhaye kwikukira mugabo akakwereka yuko utazobaho utamutegeye amaboko akenshi icyo kintu kiba atari cyo uno munsi rero urabona yuko hari ibikorwa byinshi tumazemo igihe byahora bisaba yuko abo bavuga yuko baduhaye ntayo kwikukira kurinda kubabaza bazi ko leta yamaze imyaka myinshi cyane na bije ikoresha idakwiza barinda gutegera amashi abanyaburaya mugabo haraciye igihe kitari gito uno munsi Uburundi bugikirembe buciye sheko hanyuma ikindi murabizi yuko tumaze igihe tuja mu matora abarundi bagatunganya amatora mu butunzi bw'amafaranga yabo bironderera ukwabo hanyuma uno munsi turabona yuko aho ibintu bigeze Uburundi cyane cyane nyine cyo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahimiriza abarundi bose yuko boja ku kivi kugira umuntu wese agira ibyo afungura agira n'amafaranga mu mufuko kuva rero atanguye iryo yerekwa ryiwe urabona yuko aho bigeze abarundi kuva kuri bato gushika kuri bakuru uno munsi bari mu bikorwa by'iterambere ku buryo uri kurabona yuko kwikukira kuba kino gihe kwabaye mu gihe bigaragara neza yuko hari ibimenyetso vyerekana yuko cikukiye ikindi ni ikintu cerekeye amahoro n'umutekano warabonye yuko hashoboye kuboneka idefili itaho iboneka mu yindi myaka y'abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho ndabivuga gutyo kubera yuko akenshi kera wasanga ibikoresho bya gisirikare byaba ari nk'imfashanyo bakabaha ibigwanisho usanga rimwe na rimwe ari byo babagabiye mugabo uno munsi abarundi bageze ahantu baja ku isoko bakagura ibigwanisho bashaka kandi bakabigura baravye ntoze generation yavyo kugira ngo bagire igisoda kigezweho kandi gishobora guhangana n'umwasi wari wese aho yozanana ivyo rero genda bifatanije hamwe biragaragaza neza yuko turiko turinjira neza mu gihe cyo kuvuga yuko Burundi bwikukiye muri politike bikukiye no mu by'ubutunzi uno munsi igihugu cigenga kandi cifashe Yego murakoze Patiri Desire Yamuremye bavuze bati twese hamwe dusimbataze intaye kwikukira mu guharanira iterambere mu by'Uburundi mu by'ubutunzi twese hamwe bavuze bandi nibaza yuko twabanza kugaruka kuri kahise kiyo nayo kwikukira ingene yaje hanyuma abantu bakora kuvuga ngo itariki ya mbere yo kwindwi ngo niho twaronke nayo kwikukira sivyo niho twahabuza ukwikukira twari twahawe n'abazungu baje gukoloniza Uburundi utikuki Uburundi byamye ari igihugu cikukiye kigizwe na teritwari imwe cyari gifise ubugitegeka gifise ubutungane gifise ingene iby'ubutunzi bitunganijwe no kuvuga ko uko ibindi bihugu bita uyu munsi ngo moderne byari byitunganije niko n'imbere y'umwuzo w'abazungu Uburundi bwari butunganije pouvoir judiciaire yariho iraba ibyo butungane ibi bita legislatif yariho kuko hari abantu barenguka ibwami kugira ngo amategeko atogwe kandi ajeho executive yakorwa n'umwami akaba afise abamuserukira mu ntara zose nk'uko umukuru w'igihugu uyu munsi afise babura amatari mugabo rero ababirigi n'abadagi baje baca rero barazingamika iyo nta twadufise yo kwikukira turanagaragaza tuba mu bihugu bike vyagerageje kugwana n'uwuje gusubiza inyuma iyo nayo kwikukira murazi ko Mwezi Gisabo yagwanye imyaka irenga 8 agwana n'ababirigi baramutsinda kubera bari bafite ibigwanisho bicira umuriro mu myaka 8 simike ugwana n'umuntu nuko reka nsimbize ababirigi rero nabo baca baraza uko baje turakuzi kugira ngo bashobore gutwara ubwo bwami bakoresha ya politiki ya diviser pour régner reka ndabaca n'imice
mbone kubatwara neza bazana rya tegeko rikura abatware bamwe bamwe bava mu migwi kanaka gushikaho rero dushikira intaha yo kwikukira mu bisanzwe ubutegetsi bwa politiki n'ubutegetsi mu by'ubutunzi uri mu minwe y'umubirigi mugabo abarundi kugira bahabuze iyo ntahe baraja imbere yabo haraza umwana w'umwami ari we Rwagasore kugira ngo duhabuze iyo ntahe yo kwikukira rero mu bya politiki ubusanzwe twari tubironse itariki imwe yo kwindwi kugira dusubire twigenge kandi twitware mugabo hari abasigaye no kwa kwikukira mu by'ubutunzi tugiharanira kandi tuzobandanya duharanira mugabo urabona igituma n'ibyo by'ubutunzi bitaciye binyaruka kuza twace dusubira kuzingama ubu naho tuja tuzingamikwa n'abarundi bonyene ubwabo kuva 6 twarazingamye burya bitatumye rero ubutunzi bukurikira turabona ibyagiye biba muri kahise 93 hanyuma turazuka niko navyita turigira umugambi yuko tuzutse guhera mu 2000 gushika n'ubu uzutse rero ntasubira gupfa uyu munsi rero Burundi buri ku rugero rw'ibihugu biriko birirondera kugira ngo kwa kwikukira mu by'ubutunzi nako ukurikire abarundi heze igihe bigiriye umugambi w'imonakazoza yabo igihugu kifashe 40 giteme 60 iyo ni intango ya mbere yo guharanira kwa kwigenga mu by'ubutunzi bidashoboka tutari kumwe twese no kuvuga ko tudakuyemo umugera wari warabibwe n'ababirigi kuva cyane ababirigi kuva batangiye kugira ngo tugarukane twumve bwa Burundi n'ubundi bwari bugizwe n'umwami bukagirwa n'Imana bukagirwa n'abagabo maze umwami akabase barundi ibihugu bike bifise iryo jambo kuko nibaza gutaragira wumva Sebashi Sebavira Sebanyarwanda Sebagande Sebanyankore ngira n'ahandi hantu urigero ucumva ko tumaze no kugarukaho no kuba ko dufise imvo n'ingendo yuko twese nk'abarundi dusubira kuri ka karangamutima n'akarangamuntu ku Burundi ka karangamutima n'akarangamuntu kukugwanira no gukingira igihugu cy'u Burundi tukigwanira rukingira kubera iki kubera imvo imwe kandi ikomeye kuko ari ingabire Imana y'u Burundi yahaye abarundi bategerezwa kwitunganiriza ivyabo atawe barinze kubaza uretse abarundi bonyene ubwabo murakoze cyane Maître Deo Ndikumana namwe ndabagaruke ko kuri macuro ya 64 yo kuyibuka aho Burundi bwahabuje intayi kwikukira icivugo kiyakizi twese hamwe dusimbataze intayi kwikukira mu guharanira iterambere mu by'ubutunzi twese hamwe namwe twese hamwe ni bande twese hamwe akuze ntibamurika niko bavuga mu Kirundi biragaragara yuko kuva nkuko padiri yabivuze Burundi bwaragiye mu bibazo bidasanzwe turamara imyaka myinshi turi mu njyane hanyuma ubu amahoro n'umutekano biriho birasasagaye inzego z'umutekano ziriho igihugu ntikivogerwa biragaragara neza ko ubu turiko turinjira mu bintu by'iterambere biragaragara biraboneka kuko mu minsi iheze naho wari kuvuga uti abantu bariko bararima bariko baratera imbere hahera umwanya muto ukumva abantu bariko barahunga imitima ntiyari mu nda warimbura muga ntiwamenya ko umwimbo wawe uzowukoresha wama witeguye guhunga ntamenye n'uwuzohunga ikindi rero amahoro n'umutekano dufise kiri mu bintu bikomeye cyane mu kwikukira kw'igihugu twese hamwe turi kumwe akuze niba muri kanayivuze nta ngwano mubona nta banyagihugu bariko barajyana nta guerre civile aho mwiza mbona twese turi kumwe
kiretse ivyo biri mu bihugu byose abikumira bamaho muga twese mu Burundi gushika kuri isaha turi kumwe kandi iterambere riko riragaragara ko rishoboka burya n'ibindi bihugu hari ibihugu vyagize izo ngorane nk'ibihugu vya Buraya ntawe ari kwiyumvira igihe c'ingwame y'isi yose ibihugu vya Buraya ko hari iterambere vyo kwiyumvira byabanje kuronka amahoro n'umutekano nico catumye rero ubona bimara umwanya muto bigaca bitera imbere twibwira Burundi twaragize imana nk'uko mbayaga yivuze amahoro n'umutekano biriho inzego z'igihugu ziriho ntizijegajega ntawo kwirahira umunsi ngo ahohotera Burundi abarundi turi kumwe ivyo bindi bikumira navuze ko biri mu bihugu byose nabo nyine bazoza buke barakurikira hanyuma igihugu cacu gitera imbere nk'uko tuvyifuza. Apotre Isidore Mbayahaga, mbega birashoboka yuko abarundi mu butandukane bwabo bashobora gukora kugira ngo igihugu gishikire iryo terambere ry'ubutunzi? Murakoze cyane kuko uravye icivugo leta yatanze uno mwaka ni icivugo kijanye canke kigaragaza aho Burundi bugeze mu kunywanisha abenegihugu. Murabizi yuko abarundi barigeze kuba batari kumwe ugasanga hariho injyane z'amoko zifatiye yuko ubutegetsi ubu canke buriya ugasanga rimwe na rimwe burafise politike amoko aryana ugasanga abahutu ntibiyumvamo abatutsi ntibiyumvamo umuhutu mugabo uno munsi turashimira leta yari kubera yagerageje gufata ibyo bihome byose byatandukanye abarundi bikazana amacakubiri yaba y'amoko yaba imigambwe yaba y'intara yaba amacakubiri afatiye no ku bindi mugabo uno munsi ugiye kubiraba injyane z'amoko no kuvuga hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa intara n'uburere butandukanye uno munsi imigambwe byaragaragaje yuko babikuraho kubera basanze ubwoko bukuru no kuba umurundi ubwa mbere cya kabiri umugambwe mukuru cika igihugu nta muntu bavuga ngo iwacu niho hategeza kutona gusumba ahandi uno munsi ugiye kuraba ingene intwaro itunganije nico nibaza yuko bagomye kuvuga ati turi kumwe twese niho iterambere rishoboka kuko nta kuntu bamwe botera imbere abandi basigaye inyuma kubera bakumiriwe canke batotejwe je nkabona yuko rero uno munsi iterambere nk'uko muvuga rirashoboka kwikukira mu by'ubutunzi birashoboka kuko uno munsi ibyo bintu byatandukanye abantu n'abandi bifatiye ku moko n'ibyo navuze byaravuyeho uno munsi nta muntu yoba mu gihugu avuga ngo jewe ko ndi umututsi hakaba hatwara uwo tudasangiye ubwoko sinogira igikorwa byo oya uno munsi usanga n'amashirahamwe ahari nayo usanga ari ay'abantu abantu bakayasangira badafatiye kuri bimwe bya bwoko dushimire rero leta kuko yashoboye gukora ico kintu ntituje kubideha kuko kiri mu bintu byari byazingamitse igihugu ugasanga no kwikukira bayivuze ugasanga umenga hikukiye bamwe abantu ugasanga baracari inyuma yego umubiri yaragiye mugabo n'umurundi asigaye nawe yacitse umukoroni kuri mugenzi we bifatiye ku moko cyane ku ntara ibyo nta bikiriho no munsi ntaco buza yuko Uburundi bugenda mu iterambere. Twebwe kwa Patiri Desire Yamuremye uyu munsi turavye abarundi mu butandukane bwabo bw'amadini bw'amoko bw'imigambe n'ibindi mubona yuko bashobora gusenyera ku mugozi umwe maze igihugu gashikira iryo hangiro yo kubiteza imbere mu by'ubutunzi. Mavana gutangaza je namanumviriza barundi tuvuga tuvuga ngo mu butandukane bwacu ntibazanye ubwo butandukane buhagaze ku bantu mbona iyo bicaye bavuga ururimi rumwe ku bantu bakurikirana ingoma zimwe bakurikirana agasimbo kamwe nabandi baza ubwo budasa tuguma tuvugana ubuhe ubwo budasa abantu bazanye navuga byahereye ku bazungu n'instrumentalisation ubwo mu bisanzwe ingene Uburundi Imana yaburemye nk'igihugu kimwe gisangiye abarundi cyo gituma bavuga ururimi rumwe uyu munsi rero niho dukwiye gushimikira
intwaro y'igihugu ko twahisemwo ni ukuvuga demokarasi ari nayo ubutegetsi buva ku mwenegihugu bukamusubirako, ubutegetsi bw'umwenegihugu buraba umwenegihugu kandi bugengwa n'umwenegihugu. Iyo niyo fondema y'uyu munsi kandi ica ituma na wa murindi w'iterambere uheza ukagira iki ugashoboka. Kenshi usanga uwuvuze ngo sindimwo aba atarimwo ryari, ntaba atarimwo kuko hari barabara rimwe bubakiye banaka avuga ko atarimwo ko nkumbure hariho igiti kanaka ataronse, kuko twaramaze igihe turi mu bintu umuntu yo kwita kugabura inyama, aho mbere ngira ngo n'abantu benshi bagiye bashinga imigambwe arico kintu bahadakiriza ko rekaje nk'umugambwe nzo w'umushikiranganje, rekaje nk'umugambwe nzo w'iki. Mugabo uyu munsi mvugani uravye imigenderanire abanyamigambo bafitaniye, imigenderanire abarundi bafitaniye, naho twohera kuri ibyo bintazi nita ubuhutu, ubututsi, ubutwa, ubunyabururi, byose pa kwa encore uyu munsi urabona kubera iyo base ubutegetsi buva ku mwenegihugu bukamusubirako bukurikije cya kintu cyose twese tuzi, aho umwenegihugu agenda igihe kingaka giheze akitorera umurongora. Iyo ngendo rero ica iza kugira iki kubaka bubake kwa kwikukira kwa politiki, uko nako kumaze kurama ni nako guca gufasilita kwa korosha ko dufata ya ngendo yo kwikukira mu byo ubutunzi navyo bigenda gute. Simple bigenda ubwa mbere gukunda ibikorwa, ubwa kabiri gukorera hamwe, ubwa gatatu hariho principe yabayeho kuva kera ku mwami na solidarite, kubakana. Ivyo tumaze kugira kubishikako nchansa muramvuga ni jewe ubudasa mbona mu Barundi twogenda tugwanya cyane ni ubudasa bwoba hagati y'abakire n'abatunzi. Abakire bakaba bake cyane, abakene bakaba benshi. Ibyo byavya bivyara revolution. Nayo ibyo bindi byintuze ibyo navyo kubigwanya ni kugira iki yamboroka zose amax asose turayazi no gushira abantu ku kivi. Axe ya mbere turayizi rorore ndore icyo leta ikora na governance ko iby'igihugu ata muntu yiha kubirya uko si ibyiwe n'iby'igihugu, hanyuma ugeragaje nawe kubirya agaheza agahanwa. Niko amareta yose yiyubaze kugira ngo adekore kujya ku indege guruka ashobore kugera. Twaratangiye rero, twatangiye gute? Twatangiye mu kwiha iyo tuja nkuko nabivuze, kuko utazi yaja nagira hashika. Uyu munsi tutegereza twese kuba kumwe, kuko ijya mbonoka zoza si umugambwe, si ubwoko, si intara, oya ni imbonoka zoza y'abarundi yo gushikana uburundi aho twiyumviriye kubwo babwashitse mu 60 rezendikatere turazizi, icokogwa turakizi, tuje ku kivi ahubwo kuko kujya ubona haje abakoroni n'ubu ntihazobura uyu canke uriya adusamaza. Uwadusamaza rero atugarukana muri vya bintazi vyazanywe n'abazungu. Twebwe turiko turashaka kuvamwo tuvuga tuti nka wa wundi tuti kirimoso, ivyo bintu nibigaruke. Hanyuma procedure turimwo ibyo kuvugana kuri no kwiyunga abantu bamenye ko kuri guza kuvugwa. Hanyuma ubutungane bw'inyuma y'intambara gakora. Hanyuma twaba nkandi ni ya Kidumu ndayikunda cyane, uwishe wasahuye muri izi periode twataye umwanya amenye ko yaramenje rero nahiga uburyo bwo kwimenjura kwiwe nako nukundi no kwinjira muri imbona kazawoza. Yego, tugaruka kwa Maître Deo, uri umunyamategeko ndetse ukaba wifisemo n'uburambe, imyaka 8 mu mugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu CNDH, imyaka 8 mu mugwi ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi simike.
muravye kino gihe uko igihugu gitunganijwe mubona ubwoko bwose buhabwa ijambo? jewe nukuri nk'uko padiri yakabivuga, niyo ndiko numviriza bashaka n'abavuga ngo ntibavuga rumwe na leta, bavuga rumwe kuko sindigera numva uvuga ati ntimurime, ntimwimbure, ntimuvuzwe. Tuje kuri ico c'ubwoko ngaha, ingorane iriho na manipulateur, abahinga muri manipulation. Abo rero bagerageza kurondera ikintu cahoraho kugira bagumane igihugu mu ngorane cahora, badusubiza inyuma. Muga vy'ukuri ivy'ubwoko mu Burundi je naratembereye hose, ahandi iyo hari ingorane y'ivy'ubwoko urabibona, mugabo uduze bakavuga ati iyi komine amazi araje, je sinigera mbona irobine ry'abahutu n'irobine ry'abatutsi. Bose ati amatara araje, singera mbona bavuga bati aya matara azomurikira abahutu, aya nayo abatutsi. Ico kibazo caravuyeho mu mitwe y'abene gihugu, nta kiriho ukuri gisigaye mu mitwe. Padiri yakivuze ca manipulateur, kandi abo bamaho. Abo rero inyungu zabo kiretse ko ari bake, mugabo kubera ivy'amarezo sosio ifombo kudobruwe bagahitana imitima yoroshe. Muga vy'ukuri ugiye mu bene gihugu ukababaza n'uwosubiramo akabaza, nta kibazo c'ubwoko kiri mu Burundi, nta kibazo c'ubwoko kiri mu Burundi. Gusa umuntu yoguma atsimbataza ayo mahoro n'umutekano, nani kibazo c'ubwoko kitari muri discours politique. Twari twumva son excellence nimba hari ikintu akunda gusubiramo, arasubiramwo nk'uko padiri yayivuze yuko umuntu ari Umurundi. Ubu bwoko ubutandukane twenda ni ikintu bazanye, mugabo mu Burundi siho hari amayetini hari hahari kandi yemewe. Mu bihugu vyinshi byo muri Afrika usanga etini bavuga ururimi rwabo, etini basi imico yabo, ngaha nta etini ziriho uravye neza. Mugabo manipulateur babona yuko hatabaye intambara ata kintu bazoronka cerekeye bimwe vy'ibiti biciye mu zindi nzira z'intambara, negociation. Nico gituma twebwe dukwiye gutandukanya la population, uravye abene gihugu nukuri bose barabizi ko atangorane, nta guerre civile ihari, nta rwanko rwa etini ruri mu bene gihugu. Washaka n'ababivuga baza n'uwo mwanike. Hari naho usanga atari n'abarundi, hari naho usanga atari abarundi, abamalaboratware y'abandi bantu bagomba ku igihugu cacu cama mu ngorane. Aho turi kumwe twese turabagwaniza hamwe, kandi nta nkeka ko ico kintu kiriko kiratera imbere. Turi kumwe byo twese birashoboka, kandi ndabona yuko turi kumwe n'ukuri atari aba manipulateur. Nta kibazo c'ubwoko kiri mu Burundi. Ego Apotre Isidore Mbayaga, ubona mu ntunganye y'igihugu c'u Burundi abarundi mu bwoko bwose, abahutu, abatutsi n'abatwa baranka kagiye guhabwa ijambo? Akarorero urabira kuri iyi meza turiko, nibaza ko hari inyishu ihari. Urabona ko ari ubwoko bwose hano, kandi turi kuri televiziyo y'igihugu, ni ukuvuga aha ni televiziyo iradiyo ya Repubulika y'u Burundi. Yaba hariho ikumirwa ry'ubwoko bumwe canke ubundi, mwarubira ikiganiro c'ubwoko bumwe. Mugabo kubera ivyo bintu atabihari, murabona yuko nkuko warabivuze, nta muntu ahabwa ijambo kubera ubwoko bwiwe. Ugiye kuraba ingene leta yubatse n'inzego zayo, ni ikintu babonye kuva kera.
ntuze umugambi uri ku butegetsi niwe ufise porogaramu yatanze porogaramu irongora igihugu. Umukuru w'igihugu nabo murabona yuko bamushize imbere kuri avyumva kandi azi ico vyari bimaze konona mu gihugu no gusubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu. Ugiye kubiraba rero n'umunsi ukaraba ingene inzego zose guhera hejuru zubatse n'abantu bavuga yuko hariho gukumirwa k'ubwoko bumwe canke hari ubwoko buryamiye ubundi bushobora no kubwira icejo. Hari igihe umuntu araba amayindikateri akaraba ati none bizozana nahe izo nama zibera he bizoshoboka gute kuko umuntu akwica kugira ngo uhonye nuko aba yaguhuikiye akagirira inama aho utabona canke akabika ibigwanisha aho utabona. Mugabo ugiye kuraba uno munsi umukuru w'igihugu cacu ari mu bwoko bw'abahutu mugabo icegera ciwe n'umututsi akora akarorero kamwe. Umugambi uri ku butegetsi utwarwa n'umuhutu icegera ciwe n'umututsi. Mu bantu bitwa abasekreteri national nibo bajerwa mu programme y'umugambi. Ugiye kuraba ingene bari n'ubwoko bwose. Raba mu gisirikare cy'iwacu ugiye kuraba nta hantu na hamwe usanga komandema yiharije umuntu w'ubwoko bumwe ngo n'icegera kibi cy'ubwoko bumwe. Ico ni ikintu babonye kera ko abantu benshi bahora bafatirako kugira ngo bacanishemwe abantu twari muri za njyane zamazigaruka uko imyaka 10 iheze. Ubu rero bamwe babikora babonye ko ya myaka 10 irarenganye atakibaye bareko bagomba yuko bati twobigenza gute kugira ngo dusubire tuvyure ibisigo byari bisinziriye by'ubwoko muga bagasanga wingene gipanze biragoye. Ugiye kora mu nzego z'igipolisi nico kimwe mu nzego zo hasi kuva hasi gushika hejuru na madamu wanje n'inyumba ko kandi mfise umututsi kandi inzatwara zose siza abatutsi ninakuraba ubutungane kuri supreme n'umututsi. Donc hari ibintu nibaza yuko ivyo bintu bitoba bigishobora kuza ngo abantu bavyumve uretse nyene ko atamuryango burakagugu. Hari abantu bakeya bashobora kuvyumva kubera wanashaka bobo bakamisha ivyo nyene mwizo ntwaro zakaryanisha imiryango canke zahagarara ku bwoko n'ibindi mugabo abona bugiye kubiraba ni nkuko atakibanza bagifise kubera uravye ingene ico kibazo bacicariye. Nibukanye n'ico mukuru w'igihugu bariko baravuga aba bo muri severe igihe batanga raporo. Hari abantu benshi bagombye guca bagomba kubatiza raporo murabe neza hari ubwoko bwamaze ubundi nta macakuri y'amoko ashoboka mu gihe discours politique itabishigikiye ntibikunda. Umukuru w'igihugu yaciye ahaguruka aravuga ati no ntihagire umututsi yumva yuko iki kintu umenga ni iciwe niwe yabikoze ubwo bw'abatutsi bumve yuko umenga nibwo bwakoze ibara. Nta batutsi bishe abahutu ahubwo hishe ubwoko buhishwe ubutegetsi bubi bwari buhari. Ige ni discours nziza cyane ituma umuntu yumva koko adashobora kwagirwa cyangwa ngo yereho ikintu ciceyi kubera ubwoko bwiwe kandi muri uwo mugambi atarimo. Nivyo rero barimwo urabona bimazemo igihe uno munsi rero nico gihe ndiko ndavuga hari abantu bataruye kuzana utuntu kugira bentoxika abantu batamikishano babereke yuko umenga hariho ubwoko bugiye gupfa hari ubwoko bukumiriwe butaramuwe mu iterambere cyangwa muri nabiriya kugira ngo barabe yuko yamaraso yahora seseka biciye mu njyane z'amoko uko imyaka 10 irenganye byosubira. Mugabo no munsi nibaza yuko umutega inyoni irikira muraba abawutegera ubusa kuko ntibuvamo iwuca hejuru. Ni rero nibaza yuko ari abatamatu biko bariko baravuga hariho amase yakira atagiho mu rutaro. Umuntu yoza ni karata y'ubwoko no munsi biragoye abantu baramaze guca ubwenge. Ugiye kuraba na generation canke ugwaruka dufise no munsi bibereye kwiruka inyuma y'amafaranga batunge kuko niyo programme bafise. Uravye leta ivyikora ivuga ati abantu mwese abana bacu nta bwoko nta ntara nikizana imigambi muje mu iterambere. Ugiye kuraba no munsi n'abana b'abavyeyi bari barahunze kubera izo njyana z'amoko zari zihari uno munsi bariko baratahuka n'abari kubaka inganda ngaha no bari mu migambi y'iterambere y'ukurima mu matongo y'iwabo kubera babonye yuko ico abavyeyi babo babwiye ko bahunze cyaravuyeho. Je naho rero agomba kuvuga yuko iyo karata ntikirya nibareke aboye ni bamwe metre de yari karavuga bagomba kumanipira bagomba gukoresha abantu bagifise les esprits faibles kugira ngo barabe yuko bubu politike yaba ari ishingiye guteranya abantu
no kugomba kwereka ko hari ubwoko bugomba kuja hejuru y'ubundi, bagomba kugerageza kugira barabe yuko byosubira mugabo ukuri kuhari mu Burundi ico kintu gishoboka. Turi kumwe twese niko baritubiye kandi ugiye kuraba muri byose turi kumwe, nta na hamwe uvuga ngo hari ubwoko bukumiriwe muri iki wapi. Nico gituma ubona n'imigambo no munsi ntikiryana cyane kuko baramaze kumenya igisumba ikindi. Igisumba ikindi suko umugambi kanaka rero bwotwara, suko ubwoko bwa kanaka rero bwotwara. Igisumba ikindi nuko uje imbere y'abandi azana politike y'igihugu, atazana politike y'ubwoko canke y'umugwi, iterambere ikabiri rya bose. Kandi ico president ayishimiye na programme afise, urabona yuko biriko biragenda neza. Nico gituma bavuga bati ubu rero twese nta muntu yoshingo yomera umushatsi wera mu munsi umwe akavuga ati ko ari nakatwaye canke atari nakabijejwe ndagowe. Nico gituma bose ubona yuko ubu ibintu by'indyane canke bibatandukanya bisigaye ari bike. Ubu bose baraba iterambere ry'igihugu muri rusangi batitayeho kumenya iyo nakava niyavuka n'umuvyeyi yamuvyaye wariwe. Murakoze cyane. Ugifise ijambo mwavuze yuko mu Burundi ata muntu ariko aratotezwa azira ubwoko bwiwe, azira ko yavutse, azira ko ari umuntu canke ari umututsi. Ariko hari ikiganiro kiri ku rubuga rwa televiziyo y'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ico kiganiro aho bari mu nama y'ico bita ngo Unity Club, witwa Augustin Nshimiyimana avuga ko ari umukoloneli yahoze mu muhari wa FDLR, aragiriza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umugambo CNDD-FDD ko bafise politike na ideologie hutu yo kwanka abatutsi. Ivyo navyo mu biha insiguri mbo nibazagira ko ari baba ari mete dawe atangwe kuvuga bagomba kumanipira. D'abord kiya kiganiro nacumbirije cyose ko ndi umuntu akunda gukurikirana ibintu bivugwa cyane mu karere kugira umuntu amenye politiki hari ingene imeze. D'abord ugira ikintu giha agaciro uraba wakivuze ukaraba naho yakivugiye. Mu bisanzwe urya mu colonel Augustin Nshimirimana batazira bora ivyo yashikirije honyene ugiye kubiraba ni ibintu yari yatamitswe yatekerewe. Warabona yuko hari ibyo avuga bikamunika akabanza kuja kubisoma ahantu kugira ngo abivuge uko babimutumye. Hanyuma icya kabiri ujyaye ari mu ndongozi wawe ko ari za FDLR ntera hamwe sibyo, abo nabo bose intwaro ya FPR bita yuko ari abagenosideri bakoze ihunyabwoko. Abo rero muri ico gihe mu gihe babafise ni nk'uko ari prise en otage, ntashobora kuvuga ikintu ko acumva, kivuga uko bakimutumye kugira serivere zentere za ntuzo za politiki ya FPR ngo na Kagame. Birumvikana rero kuba yabivugiye harya kugira bamutore honyine ngaje ko mu paneliste harya muri irya sare ingana kugira ngo ibihumbi bingahe, indongozo za FPR zose ariho ziri, abahogra dariho bari, abakukurutsa ariho bari, kiya kintu kandi weho gitwagwa n'umutambukanyi wa President Kagame. Donc bora rero ni igikoresho bakoresheje kugira ngo barabe yuko kubera umubano mubi nibaza ibihugu bifitaniye muri no misi ubu bumwe abarundi bagiyemwo bo bugiye kubirabe wabo ntabwo, kuko bababugiye kuvuga abahutu n'abatutsi gusa, mugabo mu mitima no mu bikorwa bakora biragaragara yuko hariho ubwoko butagira ijambo, hari ubwoko buri prise en otage. Rero ravyo abivuze rero ugacuraba ingene yabivuze ukaba naho yabivugiye ntawo biha agaciro kubera ni nka wa wundi ashika imbere y'ubutungane bakamubwira bati raba ibintu wari wavyemeye ko wabikoze, agaca avuga ati je navyemeye kubera inkoni ahantu narindi barankubise numva ngira mpfe ndavyemera barabinsenyesha ku nguvu. Na bora ndazi uwo mushira ku ruhande akavuga ati dusubire mu bijya bintu, yovuga ati we uri hajya uri nka jewe wari kuvuga ngo mwini mvugo rero siwe. Ariko ikindi nuko ivyo yavuze sivyo, kuko yaragaragaje kuvuga ko abasenedede FDD sivyo yavuze umugumwe. Mwini mvugo yagombye kuvuga nuko bateguye bavuze senedede FDD bagereye abahungu biyo ruguru bagombye kuvuga abahutu, mugabo akibagira yuko uvuze senedede FDD ukavuga ngo ifise ideologie ihutu y'ukwanka abatutsi, bigaragaza neza yuko utazi senedede FDD ingene yubatse. Sinda yirimwe mugabo udatunze nkarabona aho zituruka sivyo.
nagerageje kubivuga hakiri kare ugiye kuraba abatutsi benshi mu Burundi no munsi umugambwe bayobotse gusumba iyindi ni CNDD-FDD. Muri izo mbonerakure bavuga harimwo abana bacu sibyo, harimwo amoko yose, muri abakenyarugamba n'abagore b'abahutukazi n'abatutsikazi n'abatwakazi barimwo, donc ico kimwe n'abagabo nico kimwe. Ugiye kuvuga rero none ko mbona mu bajejwe politike y'umugambwe CNDD-FDD harimwo mu nzego zifata ingingo n'abigisha akarangamutima harimwo babatutsi nyene, none bigisha abantu kumara ubwoko bw'iwabo ni ujya mu ntavyo yamenye. Mugabo yagombye kwereka gusa yuko yogira ikintu avuze kandi akivuze nk'umuhutu akakivuga nk'umuntu afise ikintu yerekana ngo ahuriye ko na CNDD-FDD ko bahuriye mu ishamba nk'uko yabivuze, byokumvikana ko n'abatutsi ahubwo bari hanze y'igihugu bariko bitegura gutaha bobanza bakabangira kubera itariki yo kubamara igirigere bafise iyo ideology. Nuko ugomba kubereka abatutsi bari mu gihugu kuvuga ati nyabuna muryamire magabo kubera abo bantu nubwo babashishitira muri kumwe nabo kubamara umwanya barabamara umwanya barabamara. Mwini mvuko ya n'igitero yateye mugabo agitera atari iciwe ni mu mercenaire yaserukiye bajya bamutuma. Ariko icyo nagomba kuvuga nuko ugiye kuraba warashaka je ndabivuge mu bagenzanje bihangane gatoya ari utuntu ndwi ngomba kwerekana yuko ivyo yavuze byerekana yuko yavuze ivyo yatumwe, so kuvuga ngo ntavyazi ni ivyo yatumwe arabibona. Kandi Uburundi no Rwanda burya ni ku yindi nkombe zikure, umuntu arabona ivyaho ni nko babona ivyo wacu navyo. Ugiye kuraba hagati ya CNDD-FDD na FPR inkotanyi sivyo, uno munsi ugashira ku munzane ninde amaze kwica abatutsi benshi usanga ari ninde. Ugiye kubiraba ni FPR niyo yishe abatutsi benshi, niyo yangaje benshi n'abayikomokamwe baragiye. Mugabo no munsi ugiye kuraba yuko yohinduka ikaba ari iba accusateur ikakiza CNDD-FDD, uriyumvira uti none si yamanyama y'igihunda cama kigomba gucecekesha igihuba ngo nico kivuza urwama rwinshi kandi igihuba cihoreye. Mwini mvugo rero ugiye kuraba d'abord FPR inkota niyo maze kwica abatutsi benshi. Je naragize exercice ndaraba mu busasanguzi nkora ndafise liste y'abantu benshi bacitse ku icumu y'ihonyabwoko ryabaye kandi bari mu mugambwe FPR. Mwe kubera batigeze bahuza na politiki ya Kagame n'iya Tito Rutaremara bahunze, abandi baricwa abandi barapfungwa kandi benshi n'abatutsi banagwanya urugamba sivyo. Icya kabiri mbega FPR yari ikunda abatutsi gute nimba bora bibona bigashoboka gute ingene FPR irungika abantu bajya kwica abandi batutsi mu kindi gihugu, kuko twayibonye muri 2017 barungika abantu bitwa Rede Tabara bakajya kwica abanyamurenge hariya mu Minembwe mu Bibogobogo muri mu Kundondo hariya ku Mutarure, abantu bose bagapfa bagahunga ku gitero cavuye mu Rwanda kikaja gukora n'abamayimayi yo kwa Kabira mu kwica abatutsi. Hama ngo bagaruka no munsi bavuga bati bafise ngo CNDD-FDD ni ifise ideology yo kwica abatutsi no kubaha abatutsi, bone babakunze. Ico ni cya kabiri. Ugiye kuraba yindi indikateur yerekana yuko mu bisanzwe bora ico bamukoresheje ugashimira Imana Augustin ni n'ikintu cyo kugomba kwimiriya gusuzuguza ubwoko bw'abahutu mu Rwanda. Yani imiriasi bamukoreye kubona anasiye colonel umuntu akomeye kurya bakamuzana bakamushira imbere ya kamera hariya bakamuvugisha amajambo nkarya azi amaborogo y'abahutu bene wabo ingene ameze, mugabo batavuga ingorane bafise kubera baca bitwa yuko ari ibigarasha niko baca babita. Donc nibaza yuko ico ni kintu yarakwiye kuraba. Icya gatatu tugende kurabe diplomasi y'igihugu cy'u Rwanda, aba ambassadeur bose presque 100% hari umuntu arimo. Mu Burundi niko bimeze. Uravye intwara ya CNDD-FDD aba ambassadeur y'abatutsi ifise banganiki n'umuyoboro, umugabo genda ugereranye niyo FPR ntagatifu yari karavuga yo yaje kubasovera abatutsi ingene bobo bafise ntuzi yo diplomasi yabo bagiye badendeka hejuru umushikiranganje umwe
nawene aparama avuga ivyo bamutegetse kujya bategetse bora kujya babitegeka na metre Yevode uho nivyo byavuga mugabo ugasanga raba ni existe abahaye mugende murabe les ambassadeurs b'u Rwanda ku isi yose mu ntore y'abahutu bari mwene bangana musanga mu bangana camugereranya n'abahano ba CNDD-FDD ni benshi icyakangaye raba muri commandement ho commandement y'igisirikare ca RDF muzontorere mw'abahutu bari kuva kuri chef d'état major umuganga Mubaraka zibyo ugenda gushikangana no kuba chef b'ama division n'amapeloto undabira abahutu bari mwene nta numwe ntabuzosangana uzobafishe nega ntibinagoye baca bakwereka roho commandement ya RDF ingene ingana uzoca ushira parallele ho commandement ya FDNB niho uzoca ubona aho umututsi canke umuhutu ari menace gusumba umututsi nihe niho uzoca ubona icakangana iyo ukuri kwirana ibibazo by'abene igihugu bato mu Rwanda byo bita ngo ni mu caro na hehe uno munsi barapfungwa kubera kandi bagira ntuzi ico bashikirije bagace bavuga yuko bagiye kuvuga isura yo bakayivuga nabi bakabita ibigarasha umuntu bamunyaze tongo bakamubomorera inzu cyangwa bakamwicira umuntu ntagira uburenganzira bwo kuvuga kontra manino n'ufise ico abesha arakibesha kandi yabisigura bakamubabarira mugabo hariya nta jambo rihari ca kabiri ni ca gatatu daye iyo bavuze ibintu nkabiryaye bahagomba kuvyura ama esprit y'abantu yisinziriye yihanganye yahevye yarengeje ko uriyumvira uti none uyu muntu bora ni kutamenya canke abigira kubera avuga ati ncungura gatwe avuze ngo CNDD-FDD ngo ifise ideologie hutu nk'iya FDL yuko mara abatutsi none ko atatubwiye ninde afise ideologie y'igitutsi yo kwanka abahutu nawe ko nabona umenga hari igihe bahura n'ibibazo bazize ico nyene ninde afise ideologie nayo ko atamuvuze canke no bari imbere yiwe turi kumwe bo barasumva imyaka mikeya ngira ngo hari ikintu ngomba kuvuga mugabo ntafitiye ivyemezo ngira bo barajya kukivuga ko hari amakuru nk'umuntu agenda yumviriza bukebuke ko mu 1998 igihe habaye ubwicanyi bw'abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi kumenga hariho inama ari hejeje kuhabera yagirishijwe daire n'umukuru w'igihugu atabitangiye uburenganzira yari ntibantunganya yigirishijwe na vice president y'ico gihugu y'u Rwanda mengo no muzi ni Kagame kumenga hari abavuga bati niwe yaje kugumura abatutsi avuga ati mwikure ko abahutu hari 1995 nta byemezo ndabifitiye ntibashobora kubivuga ko icyo babivuze ku mugabo nimba ari byo eske uwo muntu niwe yoba modere yo kuvuga ngo niwe akunze abahutu gusumba CNDD-FDD nkuko idakunda abatutsi icyanyuma mbe none iri sinzi ry'abatutsi bahunze FPR no munsi bashwiragiye isi yose bayihunze kubera iki kandi ari abatutsi kandi yoyo ikunda abatutsi itameze nka CNDD-FDD uno munsi badashobora gutaha ahubwo bahigwa niyo bari kugira babice uno munsi ugiye kuraba ijya mvugo ntihagire umuntu n'umwe yoyiha agaciro abantu bakwiye kubitera utwatsi kubera kijya kiganiro bagiteguye mu ntumbero bafise kandi yateguwe mu majambo yateguwe kugira ngo bagombe gucafuza ubutegetsi bwo mu gihugu cy'u Burundi bwo bwashoboye kubomora ico kintu cy'amacakubiri y'amoko no kwereka yuko abatutsi n'abahutu mu ntwaro ya CNDD-FDD bose batazokorera igihugu bagahuza imigambi bari kumwe yo guteza imbere igihugu ijya mvugo rero ya bora rero icambere ni imiliyasi bagombye gukorera ubwoko bwabo je ndabivuga cyakabiri ni umuntu ari prison otage baretse gupfunga cyangwa ngo bamwice kuko bari bafite uburenganzira kubera avuga ati yakozeho nyabwoko bavuga ati wegumaho turagukoresha iyo dushatse kubera turavuze agenda mu yindi mvugo rero je nibaza yuko kiya higanira abantu bose bacumvirije nta kindi cyaje kugomba
gucafuza, cyaje ugomba gucafuza. Hanyuma ikindi nacyo kirabe yuko abatutsi bari mu gihugu bari batekanye, bari mu migambi y'iterambere, batohungabana ngo bumve yuko imigambi yabo canke ikibanza cabo muri kino gihe atakihari mu gihe twa CNDD-FDD. kandi CNDD-FDD imaze imyaka 20 turi kumwe, nta muntu yoza kumfatira ijisho ngo ndabire ibyo maze imyaka 20 mbona uno munsi ngo kubera ngo yankunze. Icya kabiri nibaza yuko ivyo nimba abatutsi bose bo bari yandanje muri iki gihugu cy'u Burundi, nibaza uwo batabariza bwa mbere ko atoba Colonel Augustin Nshimirimana Boro. Turafise ijisho ryo kwirabira, two kwitabara canke hogira uwundi ahaguruka atarurya, kuko nawe nibaza ko abizo ko atari batabariza abatutsi bwa mbere. murakoze cyane. Patiri Desire Yamuremye, mwaranosoye ibijanye na politike n'imvugo za politike, ndetse usanzwe uri n'uwihebeye Imana, murakira abakristo batari bake mu bwoko butandukanye. Ivyo Augustin Nshimirimana yavuze mwebwe mu bihenze kuri yihe? je ntuze yamaze umwanya munini mba yahaga Murambabarira abisigura ikiganiro nacumvirije, wanashaka nta kintu kinini cyane waye, kuko na ma discours politique aba ari contextuel. Umwanditsi wavuze ati l'histoire appartient aux vainqueurs. Bora est parmi les vaincus, mu batsinzwe. Rero umuntu yatsinzwe arasaba kandi ategerezwa kuvugira neza abo ariko arasaba. Nta muntu ukondana jewe Bora muri situation ateza kubaho kurya nyene nka kuri yavuze, ahubwo uvuga uti abo baramutumye bashaka iki kugira ngo binjize Uburundi muri izo ngorane zakituraba. Baganibaza ko yabivuze, iki gihome kiko kirasitugwa c'amacakubiri mu Burundi ikiryoheye bose, kuko ngaha muri aka karere hari abantu bashaka kubakira politike zabo ku macakubiri, akumva yuko ubutegetsi bwiwe buzorama kubera afise menace ethnique. Hanyuma uwo muntu hagaca yumva yuko uwo mwanda wo havu wanduza n'abandi. Je nkavuga nti umurundi naci umugana ati ni mugese ubwiwanyu ubwino turabubona. Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibiri kuva kera bifite amateka yavyo. Uburundi burafise kahise kabwo, u Rwanda burafise kahise kabwo. Je nkavuga nti bareke umwe wese muri politika bene igihugu baba baritoreye agire mu Congereza management, apange ivyiwe n'intumbero yihaye. Kuko navuze intumbero mbona ngaha Burundi bihaye, kandi ndiko ndakora analyse, n'intumbero yo gukorera hamwe no gusabikanya ivy'igihugu atamwana n'ikinono. Mwako harahandi rero bafashe decision ko abo umwana n'ikinono. Nayo ni politike abo bantu bashaka guhitamwo kugira ibashikane mu ntuzeya mu mugambi nabo wabo. Kuko ugiye kubiraba, numvise ijya emission yamaze umwanya muravuze nimbo kumbe cha kibazo kiroroshe cyo muri Grand Lac. Byane baravuga by'aba FDLR bo kugwanya, none ko hari umuntu yabatwara azi niyo bari, ahubwo bo mutumako Bora nka Monisco yo mu cyo kimutumako canke na Sozini agaca yerekana neza abo bantu baguma bavuga baba ikibazo mu karere, akaberekana kugira tubagwanye. Atabo tweretse rero bazo baserva les intérêts, kuko je nabifashe nk'inzira ahubwo ikitogwa kugira ngo ca kibazo kiguma kiza kabavuderere bari hariya kubera yababayemo kandi akabatwara we yoberekana kugira ngo baheze babagwanye ibihugu byose biri kumwe. Ikindi caje mu vyerekeye umwihwezo ariko yavuze cati 95 iyo murazo n'undi mwanya ubu nitwo yagitariye nkavuga nti l'histoire des pays est toujours unique. No kuvuga iki, rihagira abo muzungu
abo mu Nyarwanda abo mu Kongomani abo ntagire umuntu atuvangira turafise intumbero twihaye nk'igihugu cy'u Burundi ko turi muri emisira aho kwikukira nk'igihugu cy'u Burundi cikukiye kiramanika idarapo kiririmba imine national yacu kandi kitayihindura selon les circonstances. Ça aussi c'est différent. Kuva histoire itangira ubu histoire y'u Rwanda ifise indirimbo z'igihugu zibiri. Mugabo twebwe malgré ibyabaye nta nomwe yovuga ngo reka nje mpindura Burundi bwacu mpindure oya. Je nkavuga nti bareke uyu mushinge mbere nitukiri mu mushinge tuko turasakara batureke twisakarire hanyuma nkuko nabivuze igihugu cyose kiraba ivyacu ikiri naco kirabe ivyacu bavaze decision tubane mu mahoro twubahana atawinjira mu vyuyu canke mu vyuriye urigira twegera tuvuga tuti none abarundi bagoye muri feri tubasi nitwiganye twese muri manite abarundi bagiye muga iyo ni ngorane uyahisemo kugenda kwana iyo si ngorane bo nkavuga ni politiquement ubu kwikukira kwiki gihugu cy'u Burundi mu byerekeye politike kwara zingamyaye moma ubu rero ntihagire umuntu adusabire kangaruke ku babazi by'Imana twe tugeze kuwa Mungu ntihagire uduhiza kuwa gatanu rahazi wa gatanu mutagatifu niho bica Yesu yego wa gatandatu abantu bararindira twebwe rero iyo etape yo kuwa gatanu mu byerekeye kubaka iki gihugu twayirenganye twigereye kuwa Mungu no kuvuga la pleine gloire iyo pleine gloire nayo pleine gloire no kuvuga kutagisubira gupfa ihagaze kuki ihagaze kugusabikanya ibyiza by'igihugu Imana yagabiye abarundi kwa geje na keshi hariho n'abantu mu bihugu cyaje byo muri Afrika baza biyizisha watoye utuntu twawe ngoma ngo nonzo gukingira ku butegetsi icyo abarundi barakirenganya cyo tumubona ko ubutare kanaka butowe turavugana nituragera ku transforma nivyo mugabo shaho uduhangaye ungukangana ungukangana ntuza kuyora mu Burundi mugabo kiri muri bya bihugu ubutegetsi bwabyo buhagaze kugushigikirwa n'amakungu uca uyora uba kugira ngo baheze bagire iki bagukingire nkagira ni rero muri ibi bintu turimwo by'aka karere tuzokumva amajambo menshi ava canke hariya mu bazungu canke mu babayi mugabo ico bagikuru ku barundi no kugaruka kuri ya fondation twigiriye twebwe nyene tumaze mu imyaka itari mike hafi 100 kugira ngo uwo mushinge twashinze ugakura tuheze tugira iki tubusakare kugira ngo nayo nyene nintuze nimbona kazoza umufuko wose uronka amafaranga umunwa uronke ivyuri kuko umugambi twebwe twigiriye nkuko mbere na papa mentuze ya Paul wa gatandatu yabivuze iterambere niyo zina rya kabiri ry'amahoro izina ry'amahoro nitwiyubakira tugatera imbere tukarima tukorora tugashora tukaronka amahera mva makungu ko nazi abantu bakunda kubivuga hari ibihugu bimwe apwi budgetaire bo yihagarika yo muri Afrika apwi budgetaire ihagaze bitoba indwi zibiri ntabyo niwe navuga amazina indwi zibiri bitoba bigihemba abakozi tubaza imyaka ingahe turi muri sanction d'appui budgetaire mugabo tukaba tukiriho kubera iki kwa Mungu twahisemo dignité ukena muri dignité ko ntagira uza kutugenderako yitwaje kugira iki kudufasha kandi hagire nuza kutugenderako canke yipfuza kutugenderako yitwaje ibyiwe bitariko bigenda neza aha canke hariya nuko nogora uyu
umwihwezo by'uyu mukorera yitwa Bora nsamura mvuga ndi bo gutsindwa umuntu atsinzwe urazi hariya na integration de force yabaye barabahamagara nyine kurya nyine ati wewe turagwaye ntiyabivuze wenyine turagwaye favere ni winjire ino habaye reintegration de force abo turabatutsi abahora mu gisoda cya leta n'abahora bagwana baragiye hamwe barakora inarme nationale egale hari aziko byagenze urumva baratsinzwe utsinzwe rero baratsindwa barahunga haji yogero hatiza kuba habishikana niko politiki imeze naho ogera mu Budage hari abo kwa Hitler byaciye bishikana kuri nozeye kuri pouvoir changer ya nozeye yo muri Europe yakiriya giye ibiro nibaza ko ni mwiyo sanse nobiha mugabo nkavuga nti abantu bagese ubwabo bari ku Burundi bube Uburundi u Rwanda rube u Rwanda twebwe twaragiye Arusha irasinywa baragiye Arusha biranga ko bayisinya nukuvuga hari ibintu byinshi do comportement et de différence bihari kandi biboneka ku buryo ngira ngo bo turekera utwacu tukaducunga n'igihugu cyacu tukacubaka uko twabyumvikanye nk'abarundi ikibi gikunda kuba nkunda kubona ni ikintu no kwita kwanduza umuntu ingwara ufise ikibi cyoza ni abarundi bo kwandukirwa n'izo ndwara nka zizabora abo nabo impanuro noba nuko ingendo y'uwundi iravuna ingendo y'uwundi iravuna nkavuga nti ko twamaze guhitamo kuba abarundi gusubira kugaruka kuri rya ragi rya ntare rushazi turafise fondateur w'Uburundi ntare rushazi yaradisize territoire tuzi ingana gutya na gutya nashaka gukebura gusa abarundi nimuze dupfuhire igihugu cyacu la jalousie faut être jaloux de son pays jewe mu bisanzwe ndiko ndatembera nkakubona na passport y'Uburundi neza kuramutsa kiketiso nibwo ndabaza ngo ubuvaye mpfa kubona dutonze ku murongo mpfa kubona kuze passport y'Indundi cyane kuramutsa kuko haro identité fondamentale tuba dusangiye ni nkuko nakubona uyu umusaraba abona wambaye umusaraba cyangwa ishapure cyangwa ufise bibiliya cyane kuramutsa kuko haro identité n'indi nayo duciye dusangira yiki y'ubukiriso mbonye umuntu yirabura ndi buraya nkamona muri metro cyanda muramutsa kuko dusangiye identity yihe yo kuba abirabure kandi bacinyijwe muri iyi si Imana yaremye yabaguma baharanira yuko ya raciologie la théorie de race ibintu by'agasuzuguro byo gusuzugura abirabure cyoheza bigahera nuwo mwiwezo nogira murakoze cyane Maître Deo nk'umunyamategeko ukaba usanzwe uri no mu mugwi w'igihugu ujeje kuri no kunywanisha abarundi nawe nk'ibi Augustin Nshimiyimana yashikirije ubuyenzi kuri yi oje navyumvise mugabo nk'uko padiri yabivuze umuntu yabivuze wewe warabona ko ari umuntu abivuga nk'umuntu ari anotage mugabo ikintu je cyane ubwo sinzo Burundi n'u Rwanda ko ari fojimo uvejimo hariho des conflits mbona des comportements mbona ntatahura abenegihugu bo mu Rwanda no mu Burundi ntaco bapfa biragaragara mugabo intwaro hari ikintu niyumvira
padiri asa nk'uwakivuze nambaye hanga hari ikintu muri psychologie bita transposition byavuze umuhinga Freud ma comportement wowe ufite ikibazo ca frustration cakunaniye kuresolva ukaruha mu mutwe urashobora gutora inyishu nyinshi muri izo harimo transposition ubwo uti iki kibazo mfise reka mvuge ko ari uwundi agifise ukacuruhuka donc barafise ikibazo ca unité nationale iwabo kiguma gifukera kiri réel bavuga bati ngaha reka tubivuge no mu Burundi kandi bagira effort nini yo kuraba ukuntu twebwe twakivuyemo nkabivuga yuko iyo comportement transposition muze mutangare bobo bagombye kuvuga ikibazo co mu Burundi bavuze iki wabo bavuze ko Burundi bufise ingorane CNDD-FDD ko ifise ingorane bavuze ivyi wabo donc ni ubuhinga busanzwe padiri ngirana muri psychologie birabaho transposition gushira ingorane wowe ufise ku wundi transfer ico ni ikintu maze urumva bafise ingorane ni ingorane rero ico mpanura gutegeka ubwo mu Rwanda suguca ugomba gukreya ngo ico ufise ntukivuge ku wundi ko nta n'uruhusho bifite ico ncambe ica kabiri jewe ikintu gikunda kuntera ubwoba kindi iyo bariko baravuga yuko bakingira abatutsi bo mu Burundi no mu Rwanda harawiyumvira bambe no muri Kongo ibibazo abanyamurenge bafise bihagaze aho nyene twebwe tubakingira muri abanyekongo mugabo tubakingira twebwe u Rwanda nk'abatutsi ico kintu cyo kuvuga wewe ukingira abanyagihugu b'ubundi b'ikindi gihugu ubaciyemwo amoko si igihugu kibakingira niwe ugiye kubakingira nkuko bavuga droit d'intervention bimwe abazungu bavuga ngo ntoze droit humanitaire ngo igihugu cyose kirenganijwe ngo baca baza iyo bagomba inzaho baca muri ivyo rero nk'ivi nta ruhusha na rumwe utetse bw'u Rwanda bufise yo kuvuga ko bakingira cyangwa bavugira abatutsi bo mu Burundi nukuri ico cyane bikongo ico nico kintera ubwoba jewe kirantera ubwoba cyane kuko jewe nkingiwe n'igihugu canje bahaga yayivuze nitwagira ingorane bizobera ibibazo tuzobiresolva nk'abarundi nda kwikeka ko hari umuntu azoza kugukingira canke kuvugira ufise ingorane ni nk'urugo wewe uri mu nzu y'abavyeyi hoza uwundi muntu avuga ko muri uwo muryango udafungura canke ko azoguma kuvugira ico kintu kirantera ubwoba odora ya transposition ngeze ku kintu citwa iyo prétention yo kugomba gukingira ngo abatutsi bo mu Burundi kubavugira ivyo ndayivuze iyo yari umuntu yabivuze uwo boro akavuga ku gahanga kiwe cyacu byari kuntwara mugabo igihugu ni tricherie inzego zose zikoranye mukuru bwari hari bagatumira umukriminere yivuga ko yamaze abantu mu Burundi mu Rwanda avuga itera aho se yagiye aramara abantu bagakoma amashi yakomewe amashi kenshi none wowe wakomera amashi umuntu ariko aravuga ko yamaze abantu jewe urumva mpora ndavyumva mu bakitwa kwatura imbere ya leta nishobora kwatura ko amaze abantu ngo gume ucuguma baragufata bakabikubaza hanyuma les victimes bakipresente mugaje natangaye franchement iyo misase ndabi ngire mvuge nk'umujuriste rero je veux qualifier wangira baramufasha reka nuba kumukumirwa amashi navuga nti mena nk'umujuriste ibihugu bimeze nk'abantu igihugu kigenda ku mategeko
igihugu kigena ku mategeko kuko kiri muri communauté internationale hariho amategeko abujije aho ibintu bibujijwe ku bihugu les actes bita déloyaux ça c'est un acte déloyal gutrisha ukazana umuntu ukamushimira ko yamaze abantu mugabo ugaca uvuga uti vuga Burundi ko hari amoko ico kintu siwe nigihugu kiba kiriko kirabikora imbere y'amakungu ivyo ni babita les actes déloyaux ahandi baravyitwarira muri EAC ubuhemukiye amategeko ya communauté ibindi ni crime d'agression agression physique verbale ivyo kuvuga ikindi ni novuga kinateye n'ubwoko wewe uzi u Rwanda ingorane rwagize ya genocide il faut pas ko nago rukinisha iryo jambo il faut pas gukinisha iryo jambo on respecte le Rwanda ingorane yabaye bose barayizi mugabo wewe guca ugomba gukoresha iryo jambo ahantu ritakibaho mu Burundi kuvyura abantu kwigisha ukoresheje umuntu w'umukriminere agaca avuga ati abatutsi bo mu Burundi barafise ibibazo umugabo uri ku butegetsi sisubiramwo bayahagaye bivuze neza padiri yabisubiyemo turi mu bihugu bike abantu ijya projet bita DDR yo gushira hamwe igisirikare baratangaye n'amabije bari barateguye barayataha ukuntu baciye babona abarundi baroye hamwe igisoda kiroye hamwe igipolisi kiroye hamwe hakaba unité nationale ubu l'armée nationale iriho police nationale iriho igizwe n'ubwoko bwose nk'uko mbaga yabivuze nta n'ubihari ico kintu rero mwavuze ko ari ukwikukira jewe niyumvira ko mpanura ubutegetsi bwo mu Rwanda kumenya kwiga yuko iryo jambo ryakoze ibara ry'ubwoko ntibarikinisha hanyuma barikinishije iwabo ntibarikinishe ngaha kuko umunyarwanda si umurundi padiri abivuze je sindi umunyarwanda je uvuze ngo ndi umututsi sinshaka no kuvyumva je ndi umurundi mugabo w'iwabo ntimuvuga ko n'umuhutu ushaka umututsi mugabo bivive nje nkabona nti impanuro ntanzi ku banyarwanda ubutegetsi niburekereza acte de loyo ntaco zimaze ica kabiri ku barundi umurundi yiyumvira yuko azovugirwa n'uwundi muntu meme n'impunzi ziri imahama burya Burundi bwari bukwiye kugira effort n'abantu babo bakagira effort nini yo kubonye ko abantu babo ntibabe abantu bakingiwe n'u Rwanda abantu bakingiwe n'u Burundi barabe yuko atabo bahohotera barabe ko atabo bafata ku ngubate Uburundi bukagumana raporo y'impunzi zabwo igituma je niko ndabivuga n'ukuri mu ntunge sinza kugaruka mu Burundi n'u Rwanda barankana sibyo kuko abanyarwanda turavugana ikibazo gihagaze kuri ico kintu ca transposition c'ubutegetsi erega igituma nabuze amajimbo abantu batunze amahasa unguriye ishati yera nujya mugurira kwipima nk'uwo baraye babonye ntuze ya amakungu nasiyo zimwe yahaye agashimwe ntuze premiere dame muzoza mwumva jewe sindababwiye ko ari kera muzoza mwumva nabo ntibarondera kugashimwe mugavuga kwereka imwagahaye muga karosori muri Mozambique ntibashapfura mugabo jewe ico kintu cyo kwamumenga ni rivalite kirasanzwe hari ibihugu bitakundana Maroc Algeria bumva ibisanzwe ibihugu bibaye muga ikintu cyo gukinisha iryo jambo rya ubwoko uzi ingaruka byagize iwacu no mu Rwanda
je ndiko mpanura gusa yuko bobihagarika batabihagaritse aya mayeri yo kuvuga ngo havuze bora nyamba ari bora mugabo ntushaka kuvuga ngo havuze bora imbere y'inzego zose z'igihugu mukuru w'igihugu ari hari abashikiranganji bose ariho bari parlement ari hiri je nagize ubwoba bre nukuri sincèrement je iyo scène ntaho ndayibona ku isi même en Afrique du Sud amatemonyage bagira batitwara amazi abantu n'ibiki sinigeze mbona umuntu azi imbere ya leta ari imbere ya komisiyo ari imbere ya leta yose bakoma mashi adahera uje n'amazi abantu iteza je nije natega ya mitego ngaho ibugarama bakaca bakoma mashi none wokoma amashi gute ko televiziyo byari televiziyo y'u Rwanda ntiyari televiziyo prive igihugu carasumye ivyo bintu nicyo cakomye amashi igihugu havuga ntibashaka kuba barihenze kubera ingorane bafise mugabo kugwa no kugaruka no hano ko bitosubira je niko niyumviye kandi hari ibihugu usanga bumviriza umutegetsi gusa habuze uwundi muntu baracamufu twe turiko tubivuga turi libre kugira abanyarwanda nibavyumva bumve ko bagize nabi kuba bakomera amashini none mukomeye amashini mwe ntagira uvuga ati imubanze mureke nta ukomera amashumu mu criminel je rero ntavuga nti ibyo bintu yo birihenda amapolitika arihenda plus jamais ndabize nk'umuntu w'amategeko yego nibibaho muri iyo myaka 8 nyene wamaze mu mugwi w'igihugu wigenga ujije gateka kazi na muntu CNDH hari wakwituye ahubwira ko yarenganije kubera n'umututsi jewe imyaka 8 namaze jewe hari n'ikintu namamye ngira abantu jewe nahora ngenda mu masentare kuraba nk'uko bivuze ko atakantu nkako kariho je nukuri uza ugenda ubaze perezida wa Cour supreme cyangwa ubaze uwundi mu Burundi nta rubanza ndabona rw'umuhutu n'umututsi muri sentare bapfa ubuhutu n'ubututsi nyene hari imanza z'abavukana barimo kumarana bicanira n'abantu barogana entre abahutu umuhutu n'umuhutu umututsi n'umututsi muga umuhutu burana n'umututsi je ntavyo nigeze mbona donc abapfa n'abisa abavukana baba abatutsi byamara ibintu by'abavukana kandi mu masura je nakora mbona abatutsi baza gusurira abahutu université nta kintu na kimwe aha mu Burundi nigeze mbona c'umuntu yitwara ngo je bariko barampora ubwoko bande ko no mu mategeko y'u Burundi mu Rwanda nta aversion ethnique twebwe bavyita érigé en infraction ibintu by'urwanko birerije en infraction ngaha mu Burundi la version ethnique hariho n'ababifungiwe kandi mu bwoko bwose umuntu yo kwihenda akavuga icubwo je ndaza abantu benshi bafunzwe nuko abantu bataraba bagiye muri aversion ethnique ndabazi ati wewe discours wavuze harimo ibintu byo kugaruka n'ivy'ubwoko bafunzwe yica aversion ethnique urasiyara jewe nararavye bene wacu padiri uri muri tram z'abazungu uzurabe inguvu bashira mu mapankarte indani uzurabe peni 45,000 rero 10 ans de prison bahana umuntu agerageje kugarukana ikintu ca hasi donc babigize kubera iki kubera bazi ico amacakubiri yabakojeje mugabo bo baciye bavuga ati ubu
umuntu azosubira kuvuga kuzana guhora uwundi irasi muri bisi ahazungu padiri abizi barakwita abantu rumwirabure bakanabica mugabo baravuze bati kamere rero sinumva jewe igihugu gikinisha ivyo bintu erega ibi vy'amayeri nta gihugu gikoresha amayeri umuvyasyo je bigana bibonye ko mama ibintu vy'ama manœuvre politique we ntushobora gutuka ikindi gihugu ukoresheje umuntu umuvyandiko kugira note verbale uhanura mugabo bijya vyabaye je nukuri nagize ubwoba sinabivuga ngo ne igihugu kiriko kirakomera amashumu criminel warakoze hanyuma jewe nagumanye ubwoba ayo makenga eske ni ibintu bazobandanya ni ibintu bazoheba eske impanuro zanje zizobashikira nimba zibashikiriye abanyarwanda ni bene wacu barabiyongera murakoze cyane tukibandanya n'ivyo nyine uwo Augustin Nshimiyimana yashikirije yavuze kandi ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ko gikorana n'uwo muhari wa FDLR akagiriza kandi leta y'u Burundi ko iri mu batanga imfashanyo bakomeye mu muhari wa FDLR ngira bisigura ko uwo gwanya FDLR yacagwanya n'abayifasha harimo na leta y'u Burundi. Erega ntuze yavuze padiri u Rwanda ruko ravuga interahamwe abakeba babo nibo padiri yavuze nabo nyine rega babola bariko barakorana n'u Rwanda none bariko bakorana n'u Burundi u Rwanda niko rwonyene ruvuga yuko ruko rukorana na FDR niko haje habuze bora haci havuga no wundi ofisi avuga ko ubu bari kumwe ubumwe bw'abanyarwanda FDR n'u Rwanda nkuko bavuga ko biriko biraza bari kumwe none twebwe inyungu dufise Burundi bufise Burundi nta nyungu yimi bufise yo gukorana n'intera hano igisoda dufise ni gisoda murazi ko caje shigenga discipline gitumwa ko hose none twebwe urigere ubona abasoda bo ngaha bagiye muri Somali bahitana ba FDR ngo dufasha ico tubuze mbe bubafashike nivyanye nakubwira vya babita gute ubwoba ga phobie la phobie nimba u Rwanda rufise phobie y'intera hamwe nimba bafise phobie bon mugani ntibavuge yuko je simona aho bihuriye vraiment n'ibintu by'abarundi abarundi basingorane zabo mugabe uko bavuga intera hamwe ko ziri kumwe ngo abarundi no bita muri psychology u Rwanda rwarahungabanye rose ibibazo uba makungu urabona je namye mbwiye umunyarwanda twigeze guhura ntiyasha indizi wayirayeko burya twaramaze imyaka twitaba muri Geneve atakindi gihugu bavuga atari Burundi namwe mwari bavuga ngo u Burundi ngo twihoreye mugabo tuvuga Burundi muri asosi ordre du jour kwamara Burundi ubu n'u Rwanda Burundi kuri muri nasozi u Rwanda iyo rero gwumvise bariko bara izo ngore twaciyemwo zo guhamagarwa abanyamerika bagira bafatira ibihano ntuze ibihano twe twaraciye bavuga ko bafata ibihano mugabo bo mega bafite ubwoba kandi bisanzwe ico nemera gufata ubuntu bakabwira boke misere ikindi ntemera ufata ibibazo byabo bitaheze bakabishira mu Burundi je ndabikubwiye umuntu ari ngaho mu Burundi no kwishira mu ncabwenge canke ufise experience ikwiye je mfise abana ngaha mfise imiryango ngaha mbewe ko wumva yabanzi ko ari ingorane yabandi bazi ko ari ingorane
bayaga yayivuze erega ibibazo umuntu yobishikiriza mbwa ntiyobishikiriza ikindi gihugu je nasubiyemwo nti hamwe abanyarwanda bo leta ibi bintu byo gukinisha ibintu ng'abatutsi mbere ko banka kuvuga abatutsi mu Rwanda n'abahutu mugabo bakemera kuvuga abatutsi bagowe mu Burundi kubera intwaro je nkavuga nti binakenewe no kuvuga yuko abahutu n'abatutsi bari mu nzego canke ibiki turabarundi tukuru nabo n'abanyarwanda tukuru muga gusukiranya le peuple ni kuri usanga uri mu macrime d'agression usanga uri muri bi padiri avuze ingerence usanga uri muri nivyo bituma ubona ingorane zidahera tukama muri izi ngorane n'Uburundi ugaca usanga bashaka ntihazobura n'abasi bakamisha ivyo bintu babandi b'abanyamahanga bati bateranye bizoshika ico gituma jewe mpanuye ubutegetsi bw'u Rwanda ururimi Uburundi buruheba kose bo babateye ingorane zirahandi kandi barazibona kandi bazige hanyuma mpanura nimba Burundi tubateye ingorane jewe bozishikiriza muga niboca mu bavyita gweta pati ibi vya bola ibi vya manipulation ibi vyo mu kinywabi ibe wivugana diplomatiquement terre à terre uramaze kumva Ufaransa buri ko baravuga Etats-Unis ntibakundana cane bavugana terre à terre Ufaransa ntibushobora gufata ngo buzane ngo umunyamerika yanka Amerika bamukomera amashi ngo nyakubahwa urakoze no abazungu barafise comportement yabo terre à terre muganga turacafise bimwe vy'ikintu cyo guca mu minwa bugatyoza uwundi ugakira ingorane iwe jewe nkavuga nti aho ngeza nashavuye nukuri nashavuye narashavuye kuko le comportement y'ibihugu ntiyoshikaho c'est trop bas guta umuntu gutuka igihugu voisin mbe urazi umuntu ukubwira hajya iwawe akaza agafata abana gusa nk'abana ndo cyangwa batanu akababwira ati mwebwe so ntabakunda mugaje ndabakunda nivyo nyene je sincèrement sinumva iyo autopsie bagize yuko ngo abatutsi bo mu Burundi ngo tuba abantu iyo autopsie je ntayo mbona nico twanavuze nti muraronderera cane muri burya n'umuntu yafise ingorane ubanza kuranga ingorane afise barafise ingorane yo mu mutwe transposition kandi kubera ivyabashikiye jewe ngezija ndabatahuye sa n'ubutahura none muganga hano ndamwunganira wabajije ikibazo uvuga uti uriya mugabo yavuze yuko ingabo z'u Burundi FDNB ziri muri Kongo ngo zikorana na FDLR ikinyoma n'umwana atakwemera jewe sinumva izo FDLR nimba atari bivejuru bitaboneka ingene u Rwanda uba rukivuga aba FDLR twibukanije gatoya aba FDLR barabafara Forces Armées Rwandaises batsinzwe bagiye muri Kongo mu 1994 sivyo u Rwanda rwagumye ruvuga yuko rutegerezwa gutera Zaire kubera aba FDLR bagiye kandi begereye imipaka y'u Rwanda mu 1996 u Rwanda rukoresheje abagabo bahari irucuru na Masisi hamwe n'abanyamurenge bitwa Hazarias Ruberwa n'abanyarugabo
uba n'ubu agikinagira muri iyi misozi ngaha bafashe bashinga umuhari witwa AFDL wo kuja gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu bashira imbere Desire Kabila baragenda baratera nta minsi yaheze myinshi bari bashize Kinshasa sivyo ico gihe bamaze gufata ubutegetsi baci bavuga bati rero igisirikare ca Kongo ca Zaire bitegerezwa gutwarwa n'umunyarwanda kugira ngo tudemantere dufute duhiga ba FDL ahantu hose bari kugira ngo ikibazo ca FDL tugiheze umujenerali yitwa James Kabarebe w'umunyarwanda niwe yaciye abashe d'etat major w'ikongo ingabo za Kongo niwe yakontrola amakambi yose igisirikare cy'igihugu cyose akontrola imipaka 9 yose Kongo ihana n'ibindi bihugu mu gikorwa cyo kurondera aba FDL imyaka ibiri iheze kabiri aravuga ati ikiringo twahanye cyuko mutuza kwa mwamaze FDL cyaheze ni mutaye n'ubundi babona yuko FDL izoguma ari ikarata batovuga ko bayimaze sivyo baca bagenda bashinga ubundi muhari witwa RCD même personne nyene RCD baca bayiha gutera muri zone canke akarere bavuga yuko kiharijwe na FDL imara y'igihe mu nyuma bashinga CNDP naho ni muri ka karere nyene uno munsi bashinze ntuze M23 ya mbere naho ne ija hahandi bavuga yuko hiharijwe na FDL M23 ya mbere rahera hazi ya kabiri gushika uyu munsi imyaka 30 bakivuga FDL mugabo gasanga ni ikarata gusa ntabakihari buya noneho ibintu biraheza bikaje habona igihe Kayumba Nyamwasa yahoze arongoye ingabo z'u Rwanda kuvuga chef d'etat major chef de la force y'u Rwanda acanyemwo na Kagame n'inzego za FPR ikibazo cyantuze ca FDL yaracishuye neza cyane yavuze ati 98% y'aba FDL bose bari mu Rwanda bamwe bari mu gisirikare cy'u Rwanda abari twashize mu buzima busanzwe tw'abademobilije ico kibazo ca FDL muri Kongo nta kikibayo uwo n'umuntu yaraje wigisirikare no guhiga aba FDL iyo bari hose uno munsi rero uraje n'abatwara FDL abitwa bagwara kabije naba wumva nyene bababora n'abandi bari kumwe bagenera bari kumwe bose bari hehe bari Kigali none no munsi barabaje u Rwanda bati tubwire umu FDL asa gute umu FDL arihe n'igihe ibihugu bigiye muri Kongo kugarukana amahoro byose biri kumwe nimba ari bya SADC ntabuze bati tubwire ico kirobere ca FDL ahantu kiri muri priorité birobere tushika turasa tukirasa kandi u Rwanda muri ivyo bihugu byagiye mu mutekano nibwo baciye baha igisata cyaransenyemo n'ubwo ruje guperereza we turonderera ahantu aba FDL bari hama tubakurasire tubaheze yarababuza aho bari uno munsi rogiye kuraba rero kuvuga yuko ngo ingabo z'Uburundi zihoze kwana FDL u Rwanda rukadoshobora kwerekana FDL kambi yayo ahantu iri kugira bayirase none FDL ni bivampire ni bivejuru baramagana he no kuvuga rero ni kinyoma ni ya karata yo kuvuga ati tutavuze FDL ikoze canke impamvu yatumye tuja muri Kongo izo bivuyeho tuzovuga yuko turi guhiga umwasi gute kandi tuzovuga yuko dukura hiyo zangama z'ubwinzi bavuga tuvuze yuko umwasi twari twiteze ko adutera yamaze kurangira ni ikintu rero kiri ngaho bahendesha abantu bagace bafata babane nyene bise bigarasha canke abo bagenocideri bavuga ati mwebwe ni muze hatubagira ibikoresho bati mwe ni mubivuge kuko mwebwe muvuze ko mukorana nabo bizumvikana uno munsi ugiye kuraba hari uwundi mugabo yitwa Evode yari umusenateri Evode akiri muri Canada yari umuhutu w'umuvirira avuga yuko intwaro ya FPR ari agatsiko k'ababandi mugabo ngene bamuhendahenze bakamuha igiti mu Rwanda bakamuha ministere ubu yahindutse umuvugizi wa kakantu yita agatsiko k'ababandi uno munsi niko ahayagazaho ku isi yose gakomeye niwe yirirwa aravuga be n'aba bagabo nyene
ngo FDLR uno munsi ngo ntikibaho kuko bayibuze deje ngo ugiye kubiraba ugombye kuvuga ngo basambure FDLR ngo gusabye ko ngo gusambura FRDC indi mvugo ntiyamahisha patwari yo kuvuga ati neko byabananiye kwerekana hiri nibijya Nyakubahwa Patiri yavuze ati nibadome ku rutoki bavuge bati twe twarongoye FDLR abayigize turabazi naka ari ngaha bamufate bamuzane narumvise avuga amazina y'abazayirwa mwamwe avuga ngo ntanaka n'ibindi bavuze by'amaradiyo ngo bazanye ino ntumbaze mugabo nkiyumvira ukavuga uti iki kintu basa nuko bariko bagera ahantu bahinyuka bariko bati rero twereke ya FDLR ahantu iri barahabuze ubugira bafate ko ari nk'umunyu wayongeye mu njya bavuga bati burya FDLR ni FRDC FDLR ni FDNB nibapfe bambaye burya ikinyoma cy'imyaka 30 kirashaje abantu bose baragaza kuvuga bati trop hagarikira ngaho emera tubane mugabo muzoza mu kuyogoza abantu bose mwitwaza ibitagishoboka nico nagomba kuganira Maître Deo Neusino FDLR ugiye kwiraba uno munsi iri hehe none watwara igisirikare yemeza yuko 98% kwijana y'aba FDLR benshi bafatiwe muri aho gace kandi nivyo bamaze imyaka 30 ari u Rwanda ruhayogoza sivyo barabafashe abandi barishikana barabatahana bamwe barafunzwe abandi barabishe abandi nabo bashize mu nzego abandi nabo bashize mu buzima busanzwe uno munsi bagiye kuvuga ngo ugiye kuvuga ngo FDNB haki igisirikare cy'u Burundi ngene mukizi mwebwe babivuze ingene cyabaye kugira habe arme nationale uravye le professionnalisme gifise ukaraba abantu bize kuko igisirikare cy'u Burundi kirimo abantu bize cyane sibyo uravye ingene bariko barakora eske barakeneye ingufu za FDLR barakeneye ubundi bwenge buhabwa n'abantu bamaze imyaka 30 igihugu carabacitse badakontorora ikintu na kimwe babundabunda abo bantu no bakeneye kugira baze bafashe FDNB yagiye gusubiza ibintu mu buryo muri Somalia abanyamerika batemaguje birutse ikaja za Darfur ikaja za Sudani ikaja za Haiti ikaja hehe no munsi na raba mu mantuzeye mu maraporo y'aba expert ba Nations Unies mu maraporo y'aba expert ba Union Européenne n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu undabira ingene baravuga neza igisirikare kimwe kimwe cyubatse n'ingene gikora hari ahantu murabona yuko FDNB yabaye yakize yuko hari ikintu yakoranye n'abantu mu korora umutekano w'abandi hana ntimuzokumva mu FDNB n'umwe afashwe ngo babatumye ngo bafashe abagore ku nguvu jamais mubagenzura bizo ntore zigwa ziraririmba ivyo bintu amarikode yose avuga y'aba expert y'amaraporo batanze nta na rimwe baburamwo berekana amacrime dogere bakoze rero nibareke kugomba urupfu n'imfane ngo bavuge bati cyo yitwambaye reka na bene wacu bo mu Burundi bacambare mu gihe bo bashoboye kwitwara neza no ku rugamba barimwo abasirikare b'u Burundi bagiye kwica umuntu n'umwe bagiye gutabara hari muri gutabara ahantu hari amahoro ntibahaje nta kintu na kimwe bajya gusohotora ngo amoko aya naye wivi na yivi bimwe navuga byo kuvuga ati hagati y'abahutu n'abatutsi mbega ninde akunda abatutsi gusumba uwundi navuze none FPR yarongetse igitabo kijya kwica abatutsi FDD irungika abasirikare bajya gutabara abatutsi none hagati y'ibyo bisoda bibiri umukunzi w'abatutsi n'uyu donc muri iyo mvugo abantu bagomba yuko berura tukavugana ukuri mugabo ntitwemere yuko abantu baza gusiga iceye abantu bakavuga ikintu kitari cyo ku bandi ngo twe duce duhora nk'uko umenga nyina w'ubu ntiyo byarabahungu ico gihe rero nibaza yuko uwo n'urugamba rwa buri murundi wese twaramaze kumenya igisumba ikindi twaramaze kumenya iyino ziriko ziratujana twaramaze kubona programme turimwo mugabo abantu bagiye bati reka tubakome mu nkokora basubira inyuma nimwe nababwira ya myaka 10 warabaharura ubwoko bugasubiranamo yaramaze kurenga bavuga ati none twokora iki kindi cyotuma abantu batiyumvanamo niba tanwe gukoresha aba bantu nkuko umenga ariko Maître hari ikintu yavuze abantu bagiye kwishongora yuko bisha abatutsi impande zose bakabica Kongo bakabica Iteza bakabica mu mabarabara uno munsi niyo bahindutse kuba bakunze babo kuza kubaburira
bati muraraba neza abantu muri kumwe burya ni babi ni twe tubakunda muraraba neza duhungire rero iyo bari tuzi n'ubuzima nabone babayeho nibaza yuko rero aha ibi biganiro ni sensible mugabo nibaza yuko uko biri kose ni ku neza y'igihugu ibungere cipanze uyu munsi n'ingene kimeze tidushobora kwemera yuko hari umuntu n'umwe yoza kwagiriza indongozi zacu amakosa zitakoze ivyiyumviro zidafise iyerekwa badafise mu gihe twebwe izisho ryacu ribona kandi n'ubwonko bwacu bukora titwemera ko hari umunyarwanda aza kudufatira ijisho ngo turabe ngo tubone nk'uko abona reka tubone nk'uko twe tubona twumve nk'uko twumva ahubwo twese bafise ingorane kubera ayo moko yose uno munsi yabaye amaboko y'indongozi cyabaye igisirikare kirinda umutekano wa buri muntu wese ugasanga umuhutu acunze mugenzi we umututsi acunze umuhutu ugasanga ni ingorane bijya rero ndagomba yuko abantu babimenye iyi ni intambara seragere de zone biriko barakora babikora babizi kugira ngo bonone imitima y'abantu bafise ama esprit ari faible bonone abantu kumbura bavuga bati muri kahise hari ivyadushikiye bifatiye ku bwoko kugira ngo bumve yuko bati cakiza n'ubundi ngico kiragarutse ngwaho mw'abantu nibareme kameme barabe ibibakikuje barabe politike zihari barabe discours zihari barabe ingene ibintu byubatse bareke kubejo basesa nkuyoze abo bahenze mu minsi yaheze bakavuga ati ni nyaragase mwizira iwacu kuko hose wanyu ntibabakunda uno munsi babayeho gute yeska basigaye n'abagiye uno munsi wo kompa ninde afise amahoro ninde afise umutekano ninde yumva ko amerewe neza rero uwo mutego ntihagire umuntu n'umwe awugwamwo abahutu n'abatutsi nk'uko turi mu bumwe turi mu runani tugume dufatanya amaboko tugwaniriza aho kabi kaje tukagwaniriza hamwe dushyigikira indongozi zacu twubaka igihugu cyacu ibisigaye nk'uko padiri yavuze papa yavuze ati iterambere n'iryo jwi canke niyo sura y'amahoro murakoze cyane patiri Yamuremye ngo leta y'u Burundi n'igisirikare cyayo bakorana na FDL ibyo ni hari ikintu bita lo langage politique yamijana na nuze na contexte turi muri region iri en ébullition mugabo akaba igihugu qui est stable bita u Burundi kandi kino c'est jamais engagé kuja kugwana muri Congo kidatumweko le droit de Congolais kwitabaza umubanyi byama byabaye le fait que u Rwanda nagwo ruri hariya nagwo rurwana rushikiye umwanzi wa Congo hariyo acte d'agression nuze ya intangibilité des frontières tuzarabaye nuze ya violer c'est très normal que icyo gihugu gishobora kuvuga kiti kiya gihugu cyagiye gufasha Congo ndaco nyene nuze n'umwanzi wanje mugabo nibaza ko icoshimikiwe ko ni umubano n'imbibi bihugu bigize bigira bifitaniye. Le Burundi, c'est un État-nation de longue date. C'est un État souverain qui a une armée souveraine que le chef suprême de l'armée peut envoyer pour une mission X ou Y. Alors, au Burundi, uko babivuze sinza kugaruka muri la rhétorique bavuga ya FDLR. FDLR ni ikintu twita muri anthropologie politique, c'est un symbole. Le symbole ne doit pas exister, tu sais. Le symbole peut exister écologiquement, ça peut exister politiquement, ça peut être aussi une attirance. Une attirance. Alors, dans les monuze nkizi hari icyo bita attrait de la sympathie. Attrait de la sympathie, le comportement d'une victime, aho usanga le prédateur yahinduye le langage d'être victime, ni ibintu vyama vyabaye dans les conflits ziba quelquefois à caractère régional. Gusa nicyo nashaka kuvuga, je suis pour le principe ya OUA, Union africaine. Imbibe zarashinzwe, ibihugu byarabaye defini, igihugu cyose kiraza aho gihera naho gishika, twubaha ijya intangibilité des frontières,
twubahe le contexte socio historique de chaque pays. nta histoire dusa abantu bakunda kwandika ibintu ngo n'usangiye histoire n'u Rwanda, c'est pas vrai. Il y a des petites similitudes mugabo inuze simwe, histoire simwe, kuko nta bihugu bibiri bisangira histoire imwe, ça n'existe jamais. Nkavuga nti rero igihe umwe wese yo kubaha ivy'amategeko avuga mu vyerekeye iby'imibano, nta ngorane aka karere kogira, nta ngorane u Rwanda rwogira, nta ngorane u Burundi bwogira. Je nkavuga nti rero en ce qui concerne ce pays qui s'appelle le Burundi, un pays habité par les Barundi. Les Barundi qui ont une culture et dont la principale, c'est la langue. Donc, la deuxième, c'est le comportement socio-culturel des Barundi. Abanyarwanda bafite ingoma, urabona ingene zisa iziwabo. Abarundi barafite namwe n'ingoma, urabona ko zitameze kimwe. Bijya zone différence culturelle, abarundi uko batagira. Nimba utaro ntibazambara kumwe, turabene ko c'est deux nations de différence. Abasigaye kumwe wese yubaha akubahiriza uwundi selon les principes du droit international. Naco rero bimaze ko aba Rwanda bako naco bimaze yuko titirige un ennemi par rapport à ton voisin, des fois inutilement. Uyu munsi twebwe nitwopfa n'u Rwanda Kongo, kuko umwe wese afite icyamujanyeyo. Yisfi ko umwe wese respect icyamujanyeyo. Hanyuma bien évidemment le Burundi ne remplacera jamais le Congo. Le Burundi c'est un appui à l'armée congolaise, le FARDC. Le Rwanda appuie le M23 et ntawo baki agira akibidea. Yoza gushaka ko bahura no kuri tere bakabana umba bari kuri tere. Ibyo byose biravyura des frustrations des uns et des autres. Je nkavuga ni dans toute cette histoire ico ngira ngo u Rwanda gomenya, Burundi gomenya, Kongo gomenya, na cyane cyane u Rwanda nuko on gagne dans la paix plus qu'on gagne dans la guerre. Burya hari igihe nabijya bintu abantu baza guhiga muri Kongo, umuntu atokenera kwirwa Rwanda kumvikana na Kongo, tiri uramena amaraso y'abantu cyangwa ukiruhande ngiye gukingira abakana bajya tumapeganye muri diplomatie ganya c'est la plus facile et c'est la meilleure gusumba intambara. Je nkavuga ni rero kubyereke Burundi aho dugishitse uwazi arahazi, aho twavuye uwazi arahazi, nkuko nabivuze aho twavuye ndushaka gusubirayo. Sinzwara Burundi yo bashaka kuhasubira. Harmonie sociale mbona mu Burundi nta numwe ashobora kuyisubiza inyuma. Nibaza ko ni kete gejo Burundi y'abepiskopi harimo byinshi mugabe ico omwe baragishimikiye. C'est le compte de l'harmonie sociale qui est revenu yagarutse unuzeya mu gihugu kandi sans hypocrisie, kuko ukuri nako kurakiza. Ukuri kurakiza. Ibyo barondera by'ukuri no kunga Barundi, ukumenya ukuri kurakiza. Mugabo Barundi baza bagwe mu mutego na rimwe nko numvise abandi bagwamo. Nta muntu yeriti kibi cyase. Nimba niyo ngorane ngirangiye hari muri ibintu byabyinera hamwe na FDR n'ibiki byose. Nta muntu genocide ntavyara genocide. Non. Genocide il est génocide soit kuko yarungitswe n'ubutegetsi X cyo amasanction nabamwe ibyo bahanira abantu guhanira le paysan et celui qui est administrateur c'est cyo kimwe.
mugabe ejo agasiga umwana ntuca uvuga ngo se genocide ni nk'ibi biriko biraba diskite mu Burundi kubonyabwoko byakorewe abahutu mu Burundi yo 1972 ntushobora guhura n'umututsi utangire umubeshere umwana twihishe yakwisha atari bwavuke wewe aho ngana uko nohura n'umwana ngana uko ngaca avuga ati shawe niwe wishe papa kubera no abahutu musho oya iyi crime igira izina derrière un crime ya eno et son nom ne peut pas être izina culturel ni izina ry'umuntu afite karangamuntu x et y iyo tubatanga n'ugatora ntabwo ngo ndanga karangamuntu ngo ka papa ngo ngo ya alors tugume muri iyo nzira tureke instrumentalisation tubandanye twubaka igihugu nk'uko twabishatse mu ibwirizwa shingiro na cyane cyane twaradesize twarafashe ingingo yo gushyira imana imbere uburyo kirakomeye nta muntu arashyira imana imbere ashobora kurangwa n'amacakubiri cyane cyane atahagaze nta muntu ashobora kutarangwa n'imbabazi n'impuhwe n'ikigongwe nta muntu adashobora kutarangwa no gusabikanya cy'ibyiza imana iba yagabiye icyo gihugu mu Burundi naho nashaka gushika murakoze cyane nuko rero ndabashimire Padiri Desire Yamuremye ndabashimiye ku ntererano n'impanuro mutanze murakoze cyane nkabashimira n'abandi bahaze kutwumviriza nabo twasangiye ikiyago nongera gusa muramvuga nti harambe Uburundi n'abarundi Uburundi bugira se abarundi nkuko bwagize umwami tugire Kristo naganze Kristo Apotre Isidore Mbayahaga namwe tubashimire ku ntererano n'impanuro mutanze nanjye ndabashimire televiziyo y'igihugu RTNB shimire abo twasangiye ikiganiro shimire n'abandi baje kudukurikirana nongere nsabe umurundi wese ahari abe umurundi nyene ashigikiye umurundi mugenzi we kandi twongere tugume muri bwa bumwe no gushigikirana murakoze Maître Deo Ndikumana akaba n'umukomiseri mu mugwi Severe namwe tubashimire ku ntererano n'impanuro mutanze shimire namwebwe mwadutumiye mashimire n'inzego z'igihugu zishira abantu hamwe ntibahungabane murakoze nuko rero twese hamwe dutsimbataze intayi kwikukira mu guharanira iterambere mu by'ubutunzi nuko rero mwese mwari kumwe dukurikirana aniho ikiganiro cyacu kirangiriye murakoze